pilemende makalito purukutu mfueto ile makulito mi nombres Olidram mi nombres mi nombre. Hama mbega Olidram ufise imyaka ingahe? Jewe cyane gusa imyaka sinabivuga kuri kamera. Nivyashika ukazana nk'umufasha cyangwa umufasoni adakunda umuziki akaca kubuza uwo mwuga uzoje ubyifatamo gute? Ndamwirukana ndabizi biraza kukubabaza ni wamara kumenya ko jewe nagiye ndabizi biraza guca umutima ukuntu nagiye nakubwiye baby nucika intege. James projet nyinshi sinozivuga ngo ndazimare. Uba hariho ama concert uhora utegura? Umbaje neza cyane mbo ndiko ndategura concert kuri parke. Concert kabisa umuntu wese azi ko afise ubumuga runaka mu mubiri urumva novuga ko ndamutumiye urumva kazi azoze. Bakunzi bacu ba Mijo Talent TV turabaramukije ugira kandi twari tuzi ko mudukumbuye natwe twari tubakumbuye cyane. Ego mwiriwe neza mwaramutse neza mumerewe gute ntabishasha ngahi wanyu. Ego uyu n'umunsi rero dasanzwe uyu munsi twakoreye muri studio yacu ya Mijo Talent TV tukaba dufise umutumire witeka umutumire mwifuje kuva kera twarakoze uko dushoboye vraiment turamurondera kugira ngo dushobore kumubaronsa. Ego reka mbanze ndamuramutse mukunzi wacu turabaramukije mwoba mumeze neza. Ego amakuru y'imisi ni bon. Okay nta bishasha none. Bishasha birahari dufise bishasha byinshi cyane urumva gusa abantu nuko baguma badukurikirana bazibana kandi bizubaryohera. Ego cyane bakunzi bacu ba Mijo Talent TV mwamaze kumva ko adufitiye bishasha Olidram. Ariko ntaravuga byinshi reka mbanze ndabibutse kuja kuri channel yacu ya YouTube, Facebook, mukande subscribe, mugire ama commentaire menshi mutibagira no kugira partage kugira ngo benshi bashobore gukurikirana ibi bikorwa byacu. Sivyo none gabakunzi. Reka rero nongere ndamuhe Olidram micro kugira ngo ego yongere namwe abaramutse. Yes abakunzi ba Mijo TV ndabaramukije. Nibaza ameze fresh. Hamaje ku mazina nibaza bamaze kuyavuga ngani nitwa Olidram. Nkaba ndumuririmbyi aririmba afro style urumva afrobeat zijya zitambisha bimuga. Ego bakunzi bacu twamaze kubyumva mwamaze kumva umutumire turi kumwe no munsi ngo aririmba afro. Mbega afro niki? Afro ni style ngukuntu twumva amarege urumva na reggae ni style afro ni style. Ego cyane ngo afronistire ego hama twagomba twongere tumubaze mbega Olidram murubatse wapi kabisa mutegekanya kubaka ryari sha sinzi vraiment no gusenga ahubwo mudusengere ni atari. Ego ariko Olidram vraiment umuntu niwe yifatira ingingo none hoba habuze iki kugira ngo ntimwubake uno munsi mbonibaza ni haragera ko ntihagera nzobibamenyesha. Ego basi reka twongere tubabaze mwoba mufise umukunzi? Yo ni secret yiwanje ko ndabivuze ngana cyo byofasha. Ya mwamaze kuvyumva ngo nibangagiwe. Ego reka rero muri kano kanya twongere tumuha umwanya kugira ngo aducishirize ko mu ndirimbo ziwe atubwire imwe atugirire akantu kugira twumve ibyo yatubwiye koko kwa rukuri. Ndabizi biraza kukubabaza ni wamara kumenya ko jewe nagiye ndabizi biraza guca umutima ukuntu nagiye nakubwiye baby nucika intege wewe oya nutubwenge komeza gufukama usabire kumana kuko ino ntacu utifise cyangwa umuryango ndarandagenda ijoro n'umurango yasa. Wabyumvise bakunzi bacu ba Mijo Talent TV murumva ko ari bidasanzwe twagomba rero twongere tumwibarize umukunzi wacu turumva ko afite indirimbo nziza cyane mbega Olidram mwoba mumaze gukora indirimbo zingana gute? Mbo je maze gukora indirimbo imwe niyo iri kuri channel yanje ya YouTube izindi ndiko ndazitegura ko mfite indirimbo zitatu sindasura nyene ngo manumvisha abantu bankuriye ubwira nshaka ndekura ikintu kimeze fresh
urumva niyo yindi shaka nkorere video rero itwabura amatari nzoba ndumumura amatari je ego bakunzi bacu ngira mwamaze kubyumva ego hama twagomba tumubaze mbega Olidram ni gute ni yahe ntumbero yatumye muhitamo kuririmba iyo style mbo intumbero ni ibintu twiyumvisemwo kubera je kera nari umudanseri urumva natambira abasani Fendo Ferro maze gukura cavuga ati ibintu byo gutamba wapi urumva ca ngira emotion kwinjira muri game yo kuririmba nivyo bintu niyumvisemwo tu nivyo bintu ndimwo nubu ego ngo byumva mu maraso ngo byumva mu maraso yiwe ego hama twagomba twongere tumubaze umutumire wacu yoba ari yahe projet mufise yakazoza muri kino gikorwa mwahisemwo c'uburirimbyi Bo projet yakazoza dufise ko projet mu gihe utarayishika ko nayo bukivutse urumva gusa mfise projet nyinshi kandi abantu bazobibona bankurikirana sino yivugira ngaha ko usanga ari atari cyangwa gasanga nyene ndiko ndapanga projet gasinge projet nayo nshitse ko abantu baca banwenga ndobana ilifo kibaze babone igikorwa ego turabyumva ariko mwari gukoresha kwizera muri izo projet nyinshi mukavugamwo nimwe kuko hari igihe tuguma twifuza kumva iyo mugejeje ibikorwa kugira ngo tubashe kwitegura projet nuko naje nogira rebo nkafasha abandi bantu bazoba bari munsi wanje cyangwa nkafasha abapiti nyene tu batishoboye urumva ngabashira muri rebo yiwanje je mfise projet nyinshi sinozivuga ngo ndazimare ego ego turabyumva ngo afise projet nyinshi tuzirindira nigishika hama twagomba twongere tumubaze umukunzi wacu Olidram mbega mwoba mwifuza kuririmba gushika ku rwego urwahe ndashaka kuririmba gushika ku rwego urwego nshaka gushikako nuko noba nk'aba man urazi sinzi ujya muntu yakinye filime ya Yesu urabona urwego agezeko nubu baracahembwa nuko gwege ushaka gushika afise vision nziza cyane ego bakunzi bacu ba Mijo Talent TV ngira muriko murabikurikirana ngo ashaka kugera ku rwego rudasanzwe mbega Olidram twashaka tubabaze mu gikorwa canyu cyo kuririmba nta ntambamye mwoba muhura nazo ni nyinshi cyane urumva mbo inambamye iva icambere na mbere iva ku bagenzi hari abagenzi mwicarana akazukora ariko bikamugwamwo fo kwavuga ati man ntaco bizogushikana umuziki wo ngarekana nabi ibintu nk'ivyo urumva hari gihura n'abantu baguca intege mu nzira yiwawe urumva bakagwira ati bro werekana navyo ayo mafaranga ko kurayo none urumva izo sinintambamye aho giyose bakagufa akavuga ati bya mpitse no mubono ibintu byinshi urumva duhura n'intambamye zidasanzwe kabisa kandi zikomeye nukwihangana gusa ko wumvirije amajambo y'abantu noshika ko rurabizi ngo twagomba tubabaze mbe Olidram iyo bishitse mugakora nk'igikorwa ntigishimwe na bose muri ico gihe muhora muvyifata mu gute ntibirashikira kabisa ngo igikorwa ntigishimwe na bose gute nawe uri kimugura agenda mbega muri carrière yawe ko twumvise ko uririmba n'ibimuga bigatamba ivyo bimuga bitambira hehe oba hariho ama concert uhora utegura umbaje neza cyane mbo ndiko ndategura concert kuri parke concert kabisa umuntu wese azi ko afise ubumuga runaka mu mubiri urumva novuga ko ndamutumiye urumva kaze azoze amucarama ku gatumba hajya nyene bisi zikatira nyene zija town urumva azoze ku bwinshi baci baraba bishasha by'iwanje barabe n'abandi bapeti tubabasani bazoba bari hajya nzo bandi kumwe n'abandi tuzofasha ushatse kunezerwa imbavu gushika imbavu zuma uzoze muri yo concert ego bakunzi bacu twavyumvise ngo tube turitegura dukenyereze igume tuzoje gutamba ngo nibimuga mu bitumire ego hama Olidram ko mbona muberewe cyane n'ubuntu bw'Imana kabisa nawe uraberewe ego merci ariko sinabarushije nashaka ndababaze mbega utu tuntu mbona ngaha ko mbona amatatuage ibyo nibiki ibyo babisigurike rusakusa mbo izi ni tatuage tu nivyo niyumvisemwo ko tatuage urazi ico tatuage siguro oya ntacyo nzi
tatuwaje ni ikimenyetso ari ibintu tucamwo ukavuga ati ni sibisabo ibintu nk'ivyo. None ico kuri mwebwe n'ikimenyetso ciki? Mbo hapana ikimenyetso kuri jewe bivanye na life naciyemo kandi sinoyivugira ngaha kuri kamera hapana urumva ibintu naciyemwo nivyo vyatumye bigenda uku gusa nawe uraberewe cyane imana kamera no kuri uraberewe sana. Ego merci beaucoup hamba nashaka kandi ndogenda babaze je vraiment mwandenze vraiment bakunzi bacu mubibona gute. Ego nagobona ngenda babaze mbega akantu ko gute ko mbona ari keza cyane ko bakagugwa nk'amafaranga ngahe. Mbo aka kantu ibi ni bisanzwe uko yavuye muri Canada n'umuntu yabinzaniye urumva amafaranga nyambwiye igitigiro ko je yaranzaniye gusa ndambara ko mfise umuntu anyambika. Ya muri make ni kado. Ni kado kabisa. Urumva ko ari wa mukunzi waduhisha yewe yarabiguhaye. Duhumuco. Oya si umukunzi gusa tuba dufise abantu bari hanze y'igihugu cacu badusupportinga badufata ku mugongo. Nibo badufasha ibi byose mubona kutavuze n'amafaranga y'iphone. Ego ndiko ndaza reka tugende buke mbe kugomba kunjaniranya. Ego ndabona kajana naka mbega naka byazananye naka watubwiye yuko utazi neza na neza amafaranga bigugwa ariko iyo bija hose ni ibintu bizimbye cyane. Ego iyo telefone yanyu nayo yo bigugwa ngahe? iPhone sawa iPhone nayiguze miliyoni 3. Urumva nagiye mu Buganda kuyigura mu Burundi zinizibaho nibaza barabibona. Inayiguriye mu Buganda 3 million mu marundi ni miliyoni 3. Ya murumva ko turi kumwe n'umuntu adasanzwe telefone ya 3 million miliyoni 3. Ego n'umuntu adasanzwe umuntu ahagaze neza kandi murabona ko aberewe. Ikindi kibazo numva no kuyengagiza tumenyere abarundi n'abarundi kazi aribo bambara ibitambara mbe ko wambaye igitambara rumuhungu. Ikisi gitambara man imidulage abantu bazi ibintu baca babimenya aho yona aba brown banakavana. Ego cyane ndabona muraberewe cyane. Izo filme nazo gute mbega? Izo filme izo filme izi n'umuntu anyambika urumva je arazana gusa nkambara sinzi benye urumva no bandakubesha. Ya we cyarakemutse vraiment cyarakemutse ariko big up sana vraiment nitwo babanira muraberewe. Big up sana uraberewe kabisa naje ndakubaza. Nta kibazo. Urafise umujeni? Ndamufise mwiza cyane. Mwiza cyane abameze gute? Mbega ni mwiza cyane none kumva DJ wago mundeshe. Bishobotse gusa ajya buca bankubita. Urashobora kuntuma nkakuronderera. Oya je ndabafise manifise benshi cyane apana ngo abashira ariko abajama tu abakobwa tuyaga. Okay twamaze kumva ko ari umuririmbyi adasanzwe kandi w'umurundi twagomba tubabaze mbega ko mwamaze kutubwira yuko hariho abo mufise babambika kandi nkaba mbona babambika ibintu bidasanzwe byiza cyane. Mbega mwoba mubayeho gute mu buzima bwa misi yose mubeshejweho n'umuziki? Umuziki kabisa mbo umuntu anyambika cyambere na mbere no mu diaspora ko office manager ari hanze yitwa Theodore. Urumva ni wanyambika ikintu cyose mubona ngani we urumva swaga zose nibaza murabibona ahantu ko gusa ari mu gatondo yabari ku mugoroba babiteze. Urumva bise umuntu anyambika kandi nibaza ni fresh tuhama kuba tubayeho je simbayeho kubera umuziki. Inoti turazifise man turazifise dushaka gusa kuryohera abantu ko umuziki nga mu Burundi ewani so twagomba tongere tubabaze mbega ninde muririmbyi abenspirant yatumye mubandanya muririmba? Mbo umuririmbyi je inspira ubu yarazimye urumva yari umunaje yitwa Sarkodi. No umuntu nakunda sana kubi numva n'indirimbo ngavuga kweri umuntu kweri yakoze umuti. Bega Olidram ko mbona kuri YouTube hariko indirimbo yawe imwe gusa kandi tubona uri umuntu wambara ibintu bizimvye ufise telefone ya 3 million niza intambamye woba warahuye nazo? Mbo intambamye novuga ko ni intambamye z'indirimbo shaka gukora ko indirimbo shaka gukora izo ntwara uburyo bwinshi cyane urumva indirimbo zo bikenewe abapolisi urumva amabonsa pick up ijya y'igisoda urumva n'ibintu bitoroshe. Nivyo bintu urumva banegetse gusaba autorisation bavuga autorisation kugira bamenye iyo modoka urumva nivyo bintu nyirindiri
vuba vumana niyo mpamvu kuri nari natevye uraza umwaka wose ugomba ugere kwini gusa iki kintu ushaka ndekure buramatari n'umwana ari mu nda azokiririmba azovuga ari wararimba buramatari urumva n'indirimbo izo bimeze neza izo biri mu mwuka ukomeye urumva n'indirimbo gusa izoshimira abarundi bose izo baryohera n'abantu bari mu mahanga bazovuga ati uyo mtoto kabisa ni wenyewe araduha umuti. Ya mwamaze kumwumva buramatari tube turarimuha hama mbega Olidram abo ufise imyaka ingahe? Jewe ndacari muto ndacari muto cyane gusa imyaka sinabivuga kuri kamera. Ego nashaka kuyimenya kuko nashaka kubabaza kubera mbona mukiri bato muba mutegekanya kuzoririmba gushika ryari? Bo twe nibaza kuririmba abina mwisho navuga ko bitagira iherezo ko n'umutama muto n'umutama shaje araririmba kandi indirimbo yiwe nimba ari ya fresh igakundwa n'abantu urumva twe tuzorimba imyaka yacu yose Imana ikidutiza imwe mu kuri yisi. Ego Olidram ikindi kibazo numva no babaza mbega ko mukiri abasore nivyashika ukazana nk'umufasha cyangwa umufasoni adakunda umuziki akaca kubuza uwo mwuga uzoje byifatamo gute? Mbo icambere na mbere nivyashika simbona ko byoshika ko bishitse noca ndamwirukana ko je umuziki na wisanzemo kandi uwo mufasha nkunze azoba nkunze abonye ukomeze sitanipenda nani ko musani none uzomwirukana kandi azoba ari wiwe iwiwe gute aho rero sinatahuye n'umudiaspora iwiwe gute. Bon mu bisanzwe mumaze kubana azoba ari umufasha wawe uzohora mushize mu nzu ndibaza yuko muzubaka biciye mu mategeko rero uvuze ngo kumwirukana ni kindi kintu ntako ndatahura neza. Mbo umufasha nibaza kugira abo umufasha kugira ndamushire mu nzu icambere na mbere aba kwanza kudraga sivyo ko uri kuradraga umukobwa ucumubwira ukumeze urumva uramwisanzurira ukambwira ati jemeze uko nkunze ibintu nkibi urumva duhujije fresh dudahujije potezi yambare nuko biba bimeze. Ku bakunzi bawe basanzwe ko barakurikirana ibiganiro bya Mijo Talent TV nakaye kantu babwira kubijanye n'ibintu bishasha wo buri kurabategurira? Mbo ku bakunzi ba Mijo Talent TV no basaba ko bokurikirana mbo icambere na mbere boba hafi yiwanje kuko je ndacacaruka urumva niyo bwa mbere nyitangu urumva afise indirimbo imwe no basaba ko boba update ku bikorwa vyiwanje urumva kuri pake ndabafitiye show urumva izotambuka nibimuga urumva bizotambuka urumva ngiyo show izobirenze izoba kuri pake kandi bakomeze kunkurikirana sana kuri iki gikorwa cya ndekure cya kabiri kizoja kuri channel yiwanje Olidram cyitwa buramatari ndabasavye ko mutwama hafi urumva mudushigikire kuri ivyo bintu byo kuri pake nico gikorwa canje muzoba mukoze. Ego cyane mbega Olidram nkoshaka kugira icyababajije cyangwa ushaka kubashigikira yo barondera kuri zahi nimero? Mbo inomero bondondera ko je nkoresha mbo mfise Facebook mfise Instagram mfise YouTube mbo akeneye kumvugisha yoja kuri IG akandika Olidram cyangwa na Facebook akandika Olidram urumva akagira icanerereye yo bagize fresh. Ego cyane bakunzi ba Mijo Talent TV ndibaza mwabyumvise aho muzoshaka kumuronderera amatwumvise ko kari mwara abadanseur abo mwatambira n'abarundi bo mu Burundi ariko uyu munsi umuntu mukurikirana ntabwo ari umurundi bega ni kubera iki mutashoboye gukurikirana abarundi abo mwakorana mwabahoye iki? Kera je mu gutamba urumva twatambira abasani batandukanye nga mu Burundi nibaza abasani bose ni bake tutatambiye bivanye n'izina twari dufise tukira abadanseur urumva sare cyatumye je ngunda hanze ko umuziki wanze wari hejuru nga mu Burundi kuva kera two tugisikia ngoma banijera tunasara ico gihe ari umusani umwe siyo mbaka ngo angare mu Burundi ko umurundi bica bisarisha avuga ati umujama yiganye n'uyu urumva umujama yespira kuri umuntu bijya vyoca biboneka fo je ku bantu bose natambiye naratamba nyene ku bwadi urumva ba minoti sinatamba ngugira ndamwenspire wapi natamba nyine abone gusa ko tumukoreye akazi ameki wanje nigiye gusa je uyo navuze no umuntu nakurikirana sana kabisa. Abarundi barashoboye abashoboye bari bakera nibaza nk'ukuntu babivuze bacancu wa misi ubu uzurabe nabo baririmbyi baba star dufise nabo barakopya urumva barakopya mu bindi bihugu kumva nyene kabisa yazanye melody yujya mu ntuzi wewe
urumva novuga rero ko abantu bari bazi kuririmba canke abantu novuga ati nari gukopya ko siyo bari none canke bamisa arahari none urumva none no kopya nde none nga il faut que nzane style yiwanje ahubwo ewana n'umuntu atavuga akaca avuga ati ewa umpetsi niso. Twumvise ko twari kumwe n'umuririmbyi adasanzwe, reka ndamuhe akajambo kanyuma kugira ngo ashobore kubasezera. Je ubwanje ndabike banuye, bye bye. Yes, abakunzi ba Mijo Talent TV ndabasaba ko mugira visite ku macano ya Mijo Talent TV, YouTube, Instagram, Facebook, hose muzobasanga mubakurikirane ko ibikorwa byacu byose niyo muzobibonera. Hamana jewe mumbwira visite kuri channel yiwanje nitwa Olidram, kuri Facebook, kuri IG, kuri TikTok, kuri YouTube ni Olidram uzondonga. Hama ube update gukurikirana ibikorwa by'iwanje ko ndabafitiye bishasha kabisa, sinzobata hasi, ndabizi bizobashimisha. Murakoze mube hafi yanje. Chongoti cheza chongoti chongoti chongotea chongoti cheza chongoti chongoti chongotea johegwa niyi ureke bijyano chapa chapa chongoti icheze kama hauna mifupa, ai mifupa sio vizuri kama umenyanyua chupa. Pile mende makalito purukutu mfweto ile makulito minombles Olidram minombles minombre Olidram minombles no shaku ijampuka makuku ina shati nyingi apana mikwala au papala. Ukivama mbata lazima upige swata, ukiruka viba utapiga kapata. Mikono chini, shida zote chini, zunguka mindo master wa chini yaga.